Mu gihugu ca Madagascar umukuru w'igihugu caho yaremeye ko igiterwa ca Artemisia mu gihe gihinguwe gishobora rero kuvamwo umuti uvura ca kiza ca coronavirus. Ico giterwa hano iwacu kirahari ariko rero sinzi ko hari uwahava yibaza ko naho coshobora kuvura iyo ngwara canke n'izindi. Mu gihe yariko atanga ikiganiro ku bamenyeshamakuru, Karekinyana Jeanette asanzwe ari umuhinga mu gufufahaza ingwara akoresheje ingaburo, aha iki ntiyacemeye neza ariko aremera yuko n'imiti y'ikizungu itaraza aho hambere bivuza imiti y'ikirundi kandi bagakira. Reka rero twumvirize ivyo yashikirije kuko yavuze ko n'ikiza ca malaria ahora agerageza kukigwanya akoresheje imiti y'ikirundi. Ndumva iyo curiosity yanyu mugabo ngira ndababwire nivyo experience y'ibindi bihugu birashobora kudufasha twebwe kandi nico gituma namwebwe mwariko murashaka kumenya vyinshi. Mugabo ngira ndababwire amahigwe dufise n'igituma numvise no kwishura ku bibazo byanyu nuko twari dusanzwe dufise Artemisia. Ayo n'amahigwe sivyo. Rero iyo umunyagihugu yacyumvise yakibonye ibyo ari byo byose ntigishobora kumwica, nugikoresha sibyo, nugikoresha kuri malaria canke mu kibindi bya nukuzindi ngwara. Nababwiye Artemisia ikomeza abasoda bo mu mubiri, ikarinda uduparasite n'inzoka zo mu nda canke ibiki. Donc rero umuntu acyumvise nka kurya atera irengarenga muhira arashobora gutera Artemisia muhira. Namahirwe kuba dufise Artemisia mu Burundi. Ico kintu nico nashaka gushimikira ko cyane. Ego ama experience n'ubundi bushakashatsi bwose bwabaye hanze burashobora kudufasha ngaha mu Burundi. Ico rero nashaka kugifatira hamwe mu cyumvi. Hanyuma iyindi nyishu nashaka gutanga kuri ivyo nuko murabizi duheruka ku higa yejo hari umunsi mukuru mu mpuzamakungu w'ibidukikije environnement sibyo. Mumenye yuko muri environnement harimo inyishu nibyo dukoreramwo kandi turavyemeza. Muravyumva nukuvuga yuko umunyagihugu mutoyi umurundi atunzwe no kwirimira. No kuva na kera umurundi yaratunzwe n'ivyamwa yaha mw'ishamba n'ibindi biterwa yarivura. Iyo pharmacopée y'ubu yarivura n'ibintu akuye mw'ishamba. Ivyo rero no kubibandanya kubera nitwabita tuzoba turiko turata akaranga kacu. Rero Artemisia ni kimwe mu bintu by'inyishu dufise biri mu bidukikije. Ivyo rero ntavuze ibiza canke iki ndashavuzwa cyane nuko abarundi batumva akamo nateye kuva imyaka 10 iheze cyo kwirinda malaria. Naho hoza ibindi biza vyoba bije vyongereza ku bindi byari bisanzwe biriho. Malaria irica gusumba ibintu byose muzi biriho, gusumba ingwano, gusumba ama accident, gusumba ibintu byose. Malaria irica. Rero iyo abarundi bumvisa ko kamo bagafata Artemisia neza mugabo bakirinda gaharara muri ico gihe nukuri abarundi bogira amagara meza. Okay? Muri mu bidukikije harimo inyishu. Icyo twafashanya na leta bakivuze twamaze n'abanyagihugu twamaze gutegera yuko mu bidukikije harimo inyishu. Habasigaye yuko tuzirondera. Rero Artemisia ni kimwe muri ivyo. Rero tuzirondere, tukorere hamwe, dushire ubwenge hamwe, dushire ubushakashatsi hamwe, dushire ubuhinga hamwe. Jewe nkora pour l'intérêt y'igihugu, pour l'intérêt y'abanyagihugu. Nico gituma ntatinya kubivuga no kuvyemeza kubera ndabizi yuko ari byo. Leta rero turiko turakorana
abari muri mwebwe hariho abatemwa yuko ministre de la santé umushikiranganje w'amagara y'abantu yarabahamagaye arabemerera yuko niyo miti yindi bakoresha muri malaria iva muri ibyo bitego mwarabyumvise yari mu kwezi k'umunani umwaka uheze mwarabibonye yaravyemeje rero ni ukuvuga yuko twari mu nyubako za ministère de la santé ni ukuvuga yuko babizi kandi dukoranye sivyo narayimuhaye kandi barabibwira sivyo kandi ntabibabwiye byinshi jewe turakorana cyane na leta y'igihugu nje gituma avuga nti iki kibazo cya covid jewe nk'umuntu asanzwe yikorera twiwe sishobora kukivuga ko cyane kubera ni ikibazo mu bihugu byose ni ikibazo cy'ibihugu sibyo hanyuma hari ikibazo cyerekeye amadoze Artemisia ofete nukugira nitubabaze cyane abavura nje gituma tutavuga amadoze curative nje gituma tuguma mu bintu bya prevention kandi nje kubera turi mu bintu by'iterambere no kugwara umuntu amaze kugwara no kuvuga faiblesse no kuvuga yuko yamaze gusesa amagara yiwe nje gituma cyane mugabo bishitse arashobora kucikira mugabo akajya kwa muganga naho ariko arafata imiti isanzwe arashobora no gufata ibyo bitero nabwiye tukinwa nka kurya tunwa icyayi gisanzwe sibyo gabasha icyo kintu mukiba nka kurya tunwa icyayi ugwaye utagwaye mugabo cyane cyane utagwaye kubera muri ko muragwara no kuvuga yuko nta terambere mushobora gukora turashimikira cyane kukinwa à titre préventif kugira twikingire mugabo bishitse ukagwara urashobora kukinwa en complément des médicaments uyo ugwaye izindi ngwara urashobora gukoresha Artemisia ego cyane Artemisia turayibwira benshi bagwaye diabete kubera umuntu agwaye diabete mu bisanzwe arashobora gufata bijya bintu byose bya vert bijya bitegwa byose kiretse isombe imboga zose arashobora kuzifata kiretse isombe quand même yani entre parenthèses rero ego arashobora kuyifata mugabo umuntu ariyumviriza iyo unyoye ukumva uti byagenze gutya uca uriyumviriza mugabo mu bisanzwe kiramerera neza abagwaye izo zindi ndwara mbere n'abagumigwa n'abafise indwara z'ukugumigwa ikibazo mwebwe mwavuze uti n'ubwa mbere mwacumvitse igihe umuperezida wa Madagascar yakivuze mugabo abo bari iruhande yawe barakizi rero bantu b'Imana ndibaza yuko iyo ni question ya culture générale ni culture générale igitego nababwiye Artemisia ni kimwe mu bitegwa byinshi dufise kandi dusanzwe dukoresha kandi dusanzwe turima bwa mu Burundi rero kandi dusanzwe dugikoresha imbere ya Artemisia hariho katera imbere ya katera hari icanda imbere y'icanda hariyo muringa muringa hari ibintu byinshi cyose donc ni culture générale mwebwe nk'abajejwe gutanga makuru guha inkuru abandi no kurondera ibinyi nibyo muri 2020 mu 2022 mugabo ibyo twabitanguye imyaka nababwiye ko ari amahirwe kuba tuba tubifise rero ni mugabo mwaterereye cyiyumvire ewe Burundi urambaye niwo mugambi twari dufitaniye na leta mu bisanzwe nari naraze kubitangaza kubera twarabiganiriye na nyene icubahiro excellence Nkurunziza sibyo twari twarabiganiriye rero ni umugambi kandi nababwiye yuko leta dukorana ni nkuko babinsavye nka leta y'u Burundi binsavye turonderera nk'imivyaro ishika 100,000
nokora uko nshoboye kugira ndayironke kugira ndayibahe bayikwize muri wa mugambi yewe Burundi rampaye sivyo ni dans ce sens là turaze kubiganira n'umushikiranganje w'uburimyi barabizi kandi nicyo gituma tubikwiza twashoboye no kubikwiza no mu zindi ntara intambwe tugeze ko ubu siyo ntambwe twariko ku 2010 imbere y'2016 murazi yuko nibisanzwe murabizi neza yuko naho no kidudurirako nta muti wa covid n'abazungu baratora bwite nicyo gituma abantu bironderera sivyo mu Burundi gusa sivyo nicyo gituma abantu nabo hanze bironderera mugabo ico sishaka kukivuga ko no kwironderera kandi abaza kuronderera iwacu turababwira ntidufise Artemisia gusa ntidufise hariho umubirizi hariho kenkina hariho ibindi byinshi kandi ibyo byose birimigwa mu Burundi twebwe d'abord n'umugambi watanguye imbere ya covid no kuzindi ngwara canke mu iterambere y'igihugu kandi tuzobandanya naho covid yohera tuzobandanya dukora